Tinye mwana wanje, ico navuganye nawe nzagisohoza. Nutinye mwana wanje, ico navuganye nawe nzogisohoza. Bakunzi ba Bude, bakunzi ba Bujahi TV, ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nibaze ko mudukurikira gatanu kuri gatanu, bari hagati mu gihugu mu Burundi hariya mu ntara Igitega, natwakurikira ibiganiro byacu tutibagiwe cyane abantu bari hanze y'u Burundi muri Canada, Australia, Belgique. Ndazi ko mudukurikira ibiganiro bya Bujahi. Uyu munsi rero nkuko mubona ni Chris nyene kuri mikoro, nyuma ya kamera turi kumwe na Juma Jux Beje de la Capital. So uyu mwanya rero muri kano kanya twaremeye kuzaturabazanya ibiganiro bitandukanye, murabizi ni byinshi ariko twakubitiye muri gospel. Reka tujye mu mwuka gato twumva ukuntu Yesu agira neza. Ntarabakira turinjira n'indirimbo ivuga ngo mutinye mwana ko mutanyi, reka turirimba Dabiyeho turinjira n'indirimbo ivuga ngo ntutinye mwana wanje. Ni indirimbo imeze neza cyane, nshimye ko ariyo twinjira ko mbere ko tubakira. Twagiye Mutinye mwana wanje, ico navuganye nawe nzagisohoza. Mutinye mwana wanje, ico navuganye nawe nzogisohoza. Mu majwi meza, murabona kuri mikro za Bujahi turi kumwe n'abakobwa beza cyane, tutibegeye n'umwe mu bahungu beza bafise muri abanaziri ba Yesu. Nimba nkivuze neza nibuka ko atari ubwa mbere tubahamagaye kuri kamera za Bujahi, na abana bo muhira. Umunsi rero dushimye kuganira nabo. N'abanaziri ba Yesu canke ndiyenze? N'abanaziri ba Yesu. Nivyo n'abanaziri ba Yesu. Umeze neza? Ndameze neza cyane. N'amahoro. N'amahoro. Tubyutse neza. Yego ndashima Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Hari uwundi akubwira ngo uvuze ngo Yesu nashimwe, akubwira ngo Yesu ahimbazwe. Nabyo birumvikana? Yego. Uvuze ngo Yesu nahimbazwe ushatse kuvuga Yesu nahimbazwe, guhimbazwa hano hose, Yesu ashimwe nico kiba. Okay. Ku rundi ruhande turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Jesse nyakubivuga ngo nuko turi muri gospel ni mwiza. None sibyo? Waramutse neza gasista? Ego naramutse neza. Umeze neza? Ego meze neza nawe. Ego akazina Ni Orlana Hasadinka. mana yanjye iryo zina naryo mfata Jesse ndamuzi ngo ni Orlana Hasadinka. Orlana. Ego. Rero nabyo mundi ubashe kuvuga no kuri kwa Mungu sister araza kumfasha. Wita gute wewe gasista? Yo ndarifata. Ku rundi ruhande turi kumwe na Justin Nitezuwera. Man of God, umwe mu bakozi b'Imana. Ntutinya kuvuga ko ari mu bantu, ntushingire nawe ko ari umukozi w'Imana kandi apana bisanzwe. Juste iminsi myinshi cyane bel ndakumbuye. Rero akunda gukoresha akantu ngo yewe imbaraga z'Imana. Twari dukumburanye haraheze igihe kinini tutabonana, ariko bari mu bikorwa bindi, nanjye narindi mu bindi bikorwa, ariko hanini tugiye kuganira ni ibintu bibiri tugiye kuganira ko hari indirimbo baheruka gushira hanze, indirimbo imeze neza cyane, hama hari n'ikindi gikorwa bariko barategura gukora. Niyo mpamvu rero twabatumiye kugira batubwire bimeze gute, mbega bihagaze gute. Twinjira nibaza ko twatangura Justin, sibyo gagaye? Ego. Dutangure na Justin utubwira ni indirimbo twatanguye turirimba, ku bantu bayibonye canke n'abatarayibona bacaja kuyiraba. Ni indirimbo ikoze neza cyane, irimo amajambo akora ku mutima. Iyo ndirimbo byabafashe igihe kingana gute? Bon, ndabanje gusubira kubaramutsa abakunzi ba Bujahi, ndabaramukije cyane, ndabakumbuye. Suye gutegwa iteka n'Imana kuba kuri kamera za Bujahi. Nubona Imana itugiriye, Imana bahezagire cyane. Hama ijya ndirimbo yaradutwaye igihe kitari gito, ariko si kinini cyane. Audio twayikoreye muri Bantu Boy, niho twakoreye audio, ariko amashusho yakozwe n'uwitwa Well Bobo. Ni indirimbo irimo message ihumure, kuko ahanini abanaziri ba Yesu
Imana yaduhaye umuhamagaro guhumuriza imitima y'abantu, imitima y'abarushe, y'abaremerewe, pardon, imitima y'abababaye, imitima y'abarushe. Birashika mu buzima bwa buri munsi ugasanga umuntu ibihe ntibyama bimeze kwa kundi, ariko whenever ushobora kumva indirimbo, kumva rimwe ubutumwa bwiza, message nziza, urumva ko we uruhutse cyane, ukumva kuteka. Inama ndayibona benshi ku ma stati iyo umuntu ari mu bihe bigoye, usanga bon, urabona abantu benshi cyane ku ma stati iwabo atanga reflection y'ubuzima baba bariko baracamo. Rero ugasanga ya ndirimbo kumurihuriranye n'ibihe runaka ariko aracamo, kabona yashyize kuri stati ntutinye mwana wanje, ico navuganye nawe ntugire ubwo nzogikora. Juste bivanye n'ukuntu ari umukozi w'Imana, yanse kumbwira ko ari je ariko aravuga. Oya si Naco niyumvise ibintu vuze mengo birandaba cyane. Bon, biraraba abantu benshi kuko mu buzima hari abantu usanga bagenda baca mu bimenga birasa, ugasanga umuntu wumvise ntayo umuntu ujya muntu yaciye mu bintu bisa nk'ibyo nanje naciyemo. Ego iyo umuntu avuze ngo abanaziri ba Yesu kuri jewe numva sibyo, ariko irya ndirimbo nabonye mengo ukuntu yasohotse, turaza yakorewe muri Bantuboard, namba ikorwa na Bobo, amashusho akorwa na Bobo. Ego Juste niyo ndirimbo ya mbere mukoze nimba ntihenze? Niyo ndirimbo ya mbere dukoze audio na video zose. Ego basi ikibazo kivuga ngo irya ndirimbo niyo ya mbere mukoze mugiye muri studio mugashutinga, cyangwa hari izindi ndirimbo igasohoka, cyangwa hari izindi ndirimbo mwakoze murabika? Bon, hariyo izo twakoze zikiri muri studio, ntago turashobora guca tuzishira hanze zose, ariko ijya ndirimbo sinzi natwe ngira twarayikunze cyane, nyine twaciye duhera ko niyo ya mbere yashoboye. Yakiriwe gute kuko ngaha hanze hari indi migwi myinshi, hari Victoria, nkunda gutanga akarorero kuri Victoria, singatanga akarorero kuri MTC kuko niba na SMS n'abantu bariko barakora nyine bikabona, harimo na Gad sinzi ko muzi Gad ndamuzi indirimbo imeze neza cyane, ariko nkibaza ati yakiriwe gute ku rugero rwanyu bari ko bwa mbere mwe muso ndirimbo, yakiriwe gute, bayakiriwe gute abantu? Bon, Imana ibahezagira aba Victorious n'aba MTC, za nkunda kumva kenshi kunda kwacisha munza ndaba n'ibiganiro byabo babakoresheje kuri Buja Hit. Indirimbo yakiriwe neza vraiment, et surtout muri Eglise aho twatanguye kuririmba ubwa mbere, kuko twarayiririmbye bwa mbere tutarayikorera amashusho, tukaza turirimba muri Eglise. Urabona ko ari indirimbo ikunzwe, unayiririmbye abantu bose ukabona yuko bariko barakorwa ku mitima, ukabona yuko ari indirimbo ikiragera ku mitima y'abantu. Tumaze no kwishira hanze niho tugitangura, novuga yuko n'urubuga rwacu rutaragera ku rwego novuga yuko rushimishije cyane, ariko uko biri kose hari urwego uko twari twiteze kumbure ko tutaragera ahantu kure cyane, siko nabisanze. Nabonye hariyo n'abandi bantu benshi bagiye badushigikira no mu makomantere yayo munsi, ndabona yuko ari abantu benshi ari indirimbo yagiye ikora ku mitima y'abantu. Tukinga abanaziri ba Yesu bafise platform zabo bakoresha bashirako indirimbo zabo. Ego turafise platform ya mbere kuri Facebook, turafise ntuzeya account yacu yitwa abanaziri ba Yesu nyene, urashobora kurabako no kuri YouTube n'abanaziri ba Yesu, no kuri Instagram. Yes, reka tubaze Dodo, iyo gukora gospel ni ibintu biryoshye, mugabo turabona n'abandi bajene bari hanze bakora kuri wewe byakira gute kubona wisanga ugakiza, kubona wisanga muri nuvuga urusengero mu gihe hari abandi bari mu bindi bintu, wowe ubyakira gute cyangwa ubifata gute? Ubusanzwe mwumvira ukuntu Yesu yaba yarangiriye ubuntu,
akaba yaramaye agakiza atari bose bakaronse nubwo twaronka ku bantu ku busa ubuntu tukabirega ubuntu ariko si bose byashitseho rero je kuba narabyisanziyemo nk'umujene muto kuko narose agakiza ndi muto cane novuga ati kuko icyo kwanje isa n'uwabikuriyemo ariko kubikuriramo siko nari nk'ijiji imyaka mazemo ninjira mu rusengero ry'abakijiji siyo mpamvu nje bavuga ndamaze nk'ijiji hari imyaka namaze ninjira mu rusengero nk'akijiji ariko uno munsi narakijiji isomeye ku byaha byinshi rero ndabinezerewe cyane kuba nakorera Imana ndayiririmbira kuko hari aho yankuye hari byinshi yankuyemo rero biranezera cyane nkumva n'abandi mbere umengo batuba barabishikamo umengo ufise umutwaro wo kubasengera tunubwira nabo baramukuza nk'akujemera nararonse reka tugende ku muzungu wacu iyo umuntu wenyine afise inzobe ngaha kuko mwabibonye ziraryoheranye ndaza gukoresha umuzungu ariko ndaza kubyiga amakandi aryoye ni generation 2000 kuko amazina ya nyuma mbere bavuga nyuma ya 2000 cyangwa mbere ya 2000 nyuma imbere ya 2000 ni imbere ya 2000 mbere ya 2000 nime aroshe gufata mugaje na so 2000 ariko bwirizere kumva ururimo ari karavuga bisaba ko wowe wize nyene ikibazo no kubaza umuntu agerageje kuraba nabibaye so ni benshi nuko twakinye gukorana naba ni nuko ari equipe irimo abantu benshi kabisa tukubasha kuzana kuri kamera bamwe nagiye mubabona ariko nibaza ati umuntu agerageje kuraba arabona ko muri mbana zibaye so harimo generation y'abantu bakiri bato benshi bana abanyeshure nimba rero n'abafise ubuzi sinavuga ko ari benshi ko nagerageje kuraba uburyo buvaye bwo kuvuga ati tugiye muri studio tuyikodinge dukore kuko si ubuntu hama dukore na video uburyo buvaye na system mu banaziri ba Yesu nivyo hariyo benshi turi batonya tuba turi abanyeshure ariko n'abajene benshi iyo utavuga ngo uri kuri basohora amagospel n'ibiki uragerageza kurondera uburyo bwo kuja kwinezereza namba ari ikintu wokora cyangwa ugasaba abavyeyi abo bagenzi baba bayafise natwe turakora muri ubwo buryo turakoresha ingufu zacu mu byo tuba dukora apa y'ishuri cyangwa tukarondera no mu mafamiye komsa uburyo bukaboneka juste sinyuzwe duhora tubona ibintu byinshi byo hamwe muri gospel ugasanga bararirimba nyuma baratandukanye umuntu akibaza nimba muri ko muraririmba ijye ndirimbo je nzoyiraba indyohere irimo amajambo meza mugabo mwebwe ajya amahera mwatanze ego by'ukuri muri ko murakora indirimbo kugira zazi abantu baryoherwe mugabo n'inyungu nanone simwokorera mu ruhombo ubwo ngo ijye ndirimbo nijya kuri YouTube channel yiwanyu nimba hari uburyo buzokwinjira sibyo ajya amafaranga wenda YouTube channel ishobora kubahemba meya managinga gute mu gihe mbona muri benshi kandi mbega ajahe kuko kugira ngo mugicara abantu benshi tubona batandukanye kandi bafite ibintu by'amafaranga imigwi myinshi akunda gutandukana kandi kubera ibintu by'amafaranga canke bakoze concert runaka habonetse uburyo ubu n'ubu ugasanga ntibatahura kumwe uko yakoresheje canke aho yagiye ugasanga baratandukanye mwe ikintu nshimira Imana ca mbere mu banaziri hari nk'abantu bakijijwe naho bakijijwe of course nabo n'abantu kandi bariyumvira bategerezwa kwiyumvira ku kintu cose cabaye ari amafaranga hari ayo turonka mu buryo bwinshi butandukanye hari ubwo twe dukora tukisopa twakora ibishoboka byose yabivuze Orlana wa Yesu ati ati n'abajene biga badafite ubuzi baragereza kwiranja bakarondera amafaranga yo kuja kwinezereza ati ubwo buryo natwe bamwe bakoramo yo kuja kwinezeza nibwo natwe tubikoramo ajya twari gufata yo kumara imyanya muri ibi na biriya twafata mu gushira muri Kristo Yesu vraiment kandi harimo abajene benshi bitanga cyane twavuga ko amashikanwa ya Sande canke oye
ay'amashikanwa vraiment nibaza ko atahuriye Reka n'ibintu ry'amashikanwa ajya hejuru. ajyanye ajyamashikanwa nani Tuko turaganira erega hari umuntu yibaza icyo kibazo nibaje nawe ajya amashikanwa ajyayo kandi abantu benshi baza bibaza ku mashikanwa none yewe ukagenda gutanga ukaca wibaza ati rigiye hehe nanze ishikanwa buri sande bagomba gutanga ishikanwa kandi hari n'abakozi b'Imana abwira ati nta video wigeze kubona ivuga ati uje mu Imana nta kintu ujyanye uje kugira ntayo iyo video iyo ndayizi cyane akora ibikorwa byo mu rusengero bon amashikanwa arakora ibikorwa urabona nk'ama-eglise abapanze atari iwabo barakenera kuriha ikibanza basengeramo kandi vraiment ntago uraza uza muri eglise usohoka ahantu hatariwa mu gisagara ama-eglise menshi usanga apanze ngaha ajya amafaranga menshi aradekora eglise aragura ibyuma aragura intebe arakora ibyo bikorwa byinshi bitandukanye gusa rero iyo utanguye kwiyumvira ngo ajyahe uba watewe n'abazimu guys abakunzi ba Budahiti muranyuzwe ukuntu nanyuzwe mugabo urumva wese afise ukuntu nyine babikora kuko ama-eglise aratandukanye so indirimbo igiye hanze mwase musohora iyindi ego nyuma ngira yindwi nka zingahe twumva iyindi umuzigo urasohora twarishe umuzimu kabisa ngo kwica umuzimu barishe umuzimu muri desimene basohoye indi ndirimbo iyo ndirimbo imaze gusohoka yo yakiriwe iyindi ndirimbo twarayisohoye yavuye muri studio ndibuka wewe kubera ndakwemera cyane nakubwiye ati twasohoye indirimbo ariko ntago turayishira hanze ndavuga nibyo nakubwiye yewe nakubwiye ati twasohoye indirimbo mugabo ntago turayishira hanze nibaza ko ari wewe wa mbere nayirumbikiye ego oya niko nayikoze challenge y'indirimbo kandi nayipostinga ijya hano nayipostinga ko ntarabye kuri stati yawe stati zanjye nyine ubwo ntoki ziraba mbere yuko tujya kugira kabiri cyangwa ku ngingo ya kabiri yatumye tuganira n'abanaziri ba Yesu tugiye kuririmba na rimwe kugira ngo bumve amatwi yanyu bumve imeze gute reka hajya bwa mbere mwanyibutse ko mwabiri kwisa twakuganiye kandi ugaze gusa twagiye kugira ngo bumve amajwi y'abakobwa n'abahungu ba Yesu kuri ijya ndirimbo ya kabiri cyane ijya mbere kubera ko iya kabiri umva ko itarasohoka yego ntutinye mwana wanje icyo navuganye nawe nzogisohoza ntutinye mwana wanje icyo navuganye nawe nzogisohoza ntutinye mwana wanje icyo navuganye nawe nzogisohoza haleluya aho nyine ako nyine ego dudu ndamukeneye niba uracanyimba nk'iyo dudu mu byubahiro byanyu dudu urugo rwiza n'ukuri nawe utadutumiye rimugereko iyi mesaje kugere ko gushikire ntibigeze dusumira kuri mariage yawe kandi rero nuko rega nabonye harimo abazungu benshi kandi yarishe umuzimu dudu warishe umuzimu mariage yawe muga ntibigeze dutumira yewe tuzobisubiramo so bakunze ba Budahiti tutabarambiye rero abanaziri basi bafite igikorano cyangwa bafite concert ni concert ihagaze gute biteye gute kugira ngo tugire ko dusoza n'ikiganiro kugira ngo tutabarambira mu byo muzindi gahunda concert ngendeho ndabatumira kubaho umunyamakuru uzadutera iteka no muri komite haleluya ako nako niyongereye ko kugira ikiganiro kiryoha ego bon concert two turayitegura kandi twarayiteguriye n'amarepetition tuba turi kumwe na bands ibikora neza ngaha yitwa Lion of Judah benshi barabazi n'abasore bavuza neza kabisa tuba turi kumwe n'umuapotre intumwa y'Imana no kwita General Overseer wo muri ava Goma Congo yitwa Apotre
Christian Chisugi tuba turi kumwe n'aba imbaraga tuba turi kumwe na Hope Ministries tuba turi kumwe na Joshua Ngoma umukozi w'Imana much respect turakuramukije cyane tuba turi kumwe na Gisubizo nayo twarayitumiye Gisubizo Ministries Gisubizo Ministries ikorana na Dairo ngaha yego tuba turi kumwe na hari abandi bitwa bakora mu njyana ya hip hop barapa byose ni weza Imana icubahiro bayita RTN hari aba RTN hariyo n'aba Gospel Transforming Nations bose tuzoba turi kumwe nabo n'abandi batumire benshi concert izoba itariki zitanu ni nyene dimanche iza itariki zitanu kwa Mungu après midi 13h30 tuzoba dutanguye n'ibikorwa byose kuri Église Les Pentances haruguru ya Église Pentecôte Nahanga juste ugitangura Avenue de la Mort kuri à côté droite ego. Yes, mwabyumvise rero muze dusangire umugisha ndabibejeje ndabibatuye je narigeze kugenda gusengayo urabizi ngene benshi ariko naravuze ati mwami Yesu yishe umuzimu mw'izina rya Yesu ariko kandi ntuherutse vraiment simerutse turabizi nyine nguma nirukanka simerutse mugabo tuzoba turi kumwe na Jokes tuzoba turi kumwe wow Jokes tuzoba turi kumwe no kuri kose Nani Jokes kuri nyuma ya kamera anacheka Jokes tuzoba turi kumwe tuzoze gucurikira abandi tubatumirira abakunzi ba Buja Hit kugira mujobe muri ariho muri n'abana basirimba neza tuba tugomba kujya mu mpande zombi kugira muri gospel turabuzima babayemo kuko ntago twaguma navuga mu bindi bintu ariko na gospel tugomba kumvira indani turabe ingene bimeze juste ni akajambo kanyuma gusozera abakunzi ba Buja Hit ni iki kintu abanazi bacu bahishiye cyane n'iki kintu bariko barategura abanaziri ba Yesu turiko dutegura byinshi dufise amaproje menshi turafise n'abadufasha kubitegura mu minsi mikeya cyane turafise video nziza kabisa novuga ya ndirimbo charge video nziza two turategura itandukanye cyane tuvuge n'izindi tuba twarigeze gukora bizi yuko we go step by steps ni mu minsi mikeya nko mu kiringo c'indwi zibiri tuzoba twayisohoye twarayikoze hari amashusho amwe twagiye turafata ariko kubera ikintu ca concert caciye kijamwo twabanje turayahagarika gato ariko nko mu yindi ndwi ikurikira tuca tuyikora nko mu ndwi zibiri zindi ziri imbere izoba iri hanze vuba cane ego. Yes, reka nka Krista ku giti canje reka ndamutse abanaziri bahisana mwese muri natunguye kubona baje ari bakeya ariko abandi ndabaramukije dushimira cyane cyane abakobwa beza abanaziri ba Yesu ndabashimiye nawe Krista wakoze nawe bakoze cyane Krista. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV no gukora subscribe twamaze kumva turabura abantu 3000 nukuri narabibonye abanazi bose no gusubscribinga dutangure 2022 award mba turabura abantu 3000 kandaho ukoretse yaho hereza undi muntu areba ibiganiro bya Krista na Beninanje kugira ngo Yesu aduhezagire hamwe. Urakoze cyane.